hajya rero abantu barijajara n'agakengere bakagashiramwo, ariko agakengere ni kabi gashikana kure wampaye inka. Ntuzi ukengera umuntu, uwo muntu ashobora kuba ari intumwa y'Imana. Habaye umugabo, uwo mugabo akaba yari umusenzi, akaba yiyemera kabisa ko ikintu cose coba Imana yoca yenteruvena ikaza kumutabara. Yarazi yuko ingorane yomushikira yose Imana yoca imukuramo. Wamuka imisi ngo irasa ntingana. Umunsi umwe rero imvura iragwa, irasubirira, imyonga iruzura, ibiyaga biruzura, eka haba umwuzure wamengo ni wa mwuzure wo kuri Nowa. Nuko wa mutipe w'umusenzi yigumira mu nzu ati Imana jewe irandokora, irankura aha hantu. Amazi ku kirenge araduga ku Murundi, ngira ngo yaduze ku muzungu. Basha arashika no mu mavi, arashika no mu ntantu. Umutipe ati none ko Imana gabasha itaza kuntabara nibiki? Ati ngwanye nabi, reka nje kuri parafu nduge hejuru ku gasongero k'inzu, Imana isangeyo. Umutipe nguyu arananaye wampaye inka, nanara no ku gasongero k'inzu ngopa. Ati nawe Imana ije kunkiza ntiza kumbura, ngiye habona. Wa mutipe bandanya kubita isengesho, senga ati Imana waravuze yuko ninaje mu bibazo uzobinkuramwo, waravuze ngo ndi umwana wawe, ngo ninashika mu magorwa nzoguhamagara unyumve. None Mana nyaruka unkura aha hantu, mukanya ndamererwa nabi, mukanya ndagwa mu mazi. Wa mutipe aritega ko Imana iseruka, arahebura. Mukanya gato azabona umuntu aje n'ubwato, soza aramubwira ati wa mugabo ururuka ukorokere mu bwato ndagutware. Wa mutipe ati je Imana yasezeraniye ko izonkiza niyo nashika mu bibazo, none wowe ugo muntware hehe? Genda sha. Umutipe acarigira abandanya soza ahariko arigira. Wa mutipe ati naho ngiye je nje gutabara. Bamusenza ati kwaheri, je ndazi ibanga dufitaniye n'Imana. Abandanya turitse igisabisho. Haza uwundi afise ka kato kanyaruka k'imoteri, ngo nako kagenda nk'urusase. Atuzi n'amakuru umugabo, ururuka ukorokere ngaha ndagutware ndagukura aho hantu. Umutipe ati wapi, jewe ngaha ndakugwa n'Imana. Imana turafitaniye amasezerano, yaransezeraniye ko niyo nashika mu bibazo izobinkuramwo. Yambwiye iti niwashika mu bibazo urampamagara, uranyambaza, nanje nzokumva maze ndagukize. Wa mutipe ati mugabo je narinje kugufasha, nta n'ikindi kintu nakuronderako. Umutipe ati reka nukusamaza sha, bandanye nisengera, kwaheri. Wa mutipe ahitana ya moto yiwe y'ubwato, ayiha umucanwa aricomokera. Umubingwa nawe asigara arasenga, akubita igisabisho, arasubira akubita igisabisho kugira ngo arabe yuko Imana yoza kumutabara. Areraguza mu kirere, arahebura ati none Imana yarampenze jewe, Imana irabesha? Ateka Imana ntibesha, ndizera yuko iza kuntabara kabisa. Ati naho vyogenda gute Imana nshobora kumpemukira jewe. Nuko wa mutipe azabona akajugujugu iraje, ngo cugu.
aza abona ikoro y'imigozi hururutse k'umumarine, ngira ngo yari umumarine, none uyu yari umuparakomando. Je nanje vyananiye. Basha akoroka bwarumye, ashitse iruhande yiwe ati mugabo urira kuri bino biziriko ndagutware. Ati nta kindi kintu catumye mfata urugendo nkuru rwose, nahevye amaprograme yanje yose nje kugutabara. Wa mutipe ati wapi? Je ndazi Imana nsenga mugabo. Jewe Imana ifitiye amasezerano. Yaransezeraniye iti wewe niyo washika mu bibazo bikomeye, niyo washika mwirinde, nivyakugora urantabaza, je nzokwitaba, nzokumva, zenda gutabare. Ati rero niwibandanirize. Wa muparakomando ngo warigiriye, ariko umengo yari umumarine bagabo. Umumarine si waja gukiza abantu mu mazi, oya yari umuparakomando. Aracomotse kajugucugirigiriye, wa mutipe asigara mu masengesho yiwe. Ati Imana none wowe urabesha, urahavuye umpende jewe, aho nakurindiriye ntuze aho ngiriye ibiki, kare gutahura umpenda. Aho rero amatafari y'inzu yaza yanyoye amazi wampaye inka, yanzi maze guhaga amazi neza, aza yumviribiye umutipe yibirana na yanzu. Ega ivya wa mutipe biba bihereye ngaho. Mana yanje. Uwo mutipe rero aca aragenda ashika ahantu hameze nko mwijuru, abona Imana. Ati Imana wewe wankoreye akaja, wewe wari wambwiye yuko ninashika mu bibazo nzoguhamagara ntunyihoze, ariko naguhamagaye uranyihoza, ndaruha ndagwa mu mazi utaje kuntabara. Aho wangiriye ibiki? Bwa bundi wewe urabesha. Imana iti aho none gashahu wewe wokwemeza ko ntaje kugutabara? Ati narungitse umuntu w'ubwato, arakubwira ati ingo tugende, uranka. Ati ndahava ndungika uw'ubwato bunyaruka bw'imoteri, arakubwira ati ingo tugende, uranka. Ati mu nyuma hoho nakurungikiye indege, ndungika umuparakomando aze agutore, mbonye yuko bigomba bigorane, uramwankira. Ati none wagomba nduhengire gute? Iki ni cigwa wampaye inka. Umugani ugana kariho. Kino gihe hashobora kuba hariho abantu benshi bameze nk'uno mutipe, baja ngaho bagasenga, bagasubira biteze ko Imana ikoroka iva mwijuru kugira ngo ibakize mu bibazo barimo. Imana ikabarungikira abantu bayo, abantu yikoreshereza. Mugabo abo bantu bariko barasenga, abo bantu bavuga ngo bizeye Imana, bagakengera bamwe Imana yarungika. Kenshi na kenshi ntubavugira ngo Imana ikoresha aba bantu b'ibihangange, oya, ikoresha abantu basanzwe gose kugira ngo icubahiro kigarukeko. Kuko bikozwe n'abantu bahambaye, abantu bogira bati oya, ibihambaye bikogwa n'abantu b'ibihangange, bikogwa n'abantu b'amahera, bikogwa n'abantu bamenyekana. Ivyo sivyo Imana ibigomba. Imana ibigomba ko icubahiro cayo kigumako. Imana ibigomba amashimwe y'abantu, ibigomba ko bashikaho bavuga bati Imana yaraduciriye inzira tutabona iyo duca, Imana yabicishije mu buryo tutokwiyumvira. Dufate ko uyu mwuzure ari ibibazo bituzungurutse hirya no hino, ibibazo tutabona neza ingene tworonkera inyishu, canke ibibazo tutabona neza ingene twobivamo. Bantu b'Imana, barundikazi, mugabo twebwe kubera iki batiyumviye guhera ku bagore? Abandi bavuga ngo mesdames et messieurs bonjour,
ariko twebwe bahera ku bagabo. Nagomba mvuge nti turabe neza rero ko akato katoba karaza, turabe neza ko ka kato k'imoteri katoba karaza, turabe neza ko atahiriko butere y'umuparakomando yo birashika kugira ngo dukire tuve mu bibazo turimo. Aho ntitwoba twarabifashe minenegwe. Aha ntihariho abantu usanga batumwe n'Imana tukaba turiko turabirengagiza, hamwe bo baraje tukabirengagiza. Aha ibibazo ntibizoguma bipanda bikaguma bipanda, umunsi umwe tukaza tubona karabaye. Wa wundi ati n'ukoroye abavuze mengo niko bawuca. Nibaza yuko amajambo navuze nayavuze mu Kirundi, nta rundi rurimi nakoresheje. Ariko twame tuzirikana ko mu bibazo byose twocamwo atamana izokururuka ivuye mu ijuru ngo ize kudukiza, ahubwo Imana mu bwizigirwa bwayo yama irungika abantu bayo kugira ngo abari bo bakemura ibibazo. Ngo Imana imaniye mu bantu. Muri Isirayeli yarungitseyo Mose kugira ngo akize abanyisirayeli. Igihe amarembo y'Isirayeli yasambuka yarungitse Nehemiya kugira ngo aje kuyasanura. Hari ikindi gihe yakize abanyisirayeli ibaha Gidiyoni. Hari n'ikindi gihe yakize abanyisirayeli ibaha uwitwa Otiniyeli. Ikindi gihe byari byananiranye abanyisirayeli basugerejwe n'ikigatanya Goliyati ibarungikira Dawidi. Mu mpande zose rero turabe ko atawe Imana yo birarungika kugira ngo adukize. Imana nibahezagire mwese, reka twibananirize rwa rugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Ntimwibagire kugira subscribe, gem na partage. Mwibuke gusabikaniriza abandi urugendo rw'amajana 925.